kuvuga rero nta byinshi norandirako, ariko gusa ngoma ndabashimira bivuye ku mutima, mugume mumusengera ntare wanyu. Ntare n'umuntu yari afise ikiyago ciwe, yari umuntu atuje ariko akeneye gushwana arashwana. Mu bisanzwe turafise comportement igomba isukuntu, kuko na jewe ari ukuntu nshwana hageze ko mba calme, nkaba calme kabisa. Rero reka turindire Imana idufashe turabe ko Ntare asubira ku kazi, kuko naje ndamukumbuye kubwanje nk'umuntu, kuko jewe abantu two turakorana nabo ndabafata ko ari umuryango. Je sinzi ko kuko jewe uvuze ati by'abakozi n'ibindi, je nyende umukozi, je na muntu jewe mvuga ati ngo je n'umukozi wanje n'ibindi, oya, twese turi abantu, kuko je naje ndi umukozi w'abantu. Urumva, mu bisanzwe jewe mufata ko boss ni Mungu kawaida. Je rero navyo ubu boss biba birimwe kuri jewe. Bakunzi ba Inyishu Media, je ndibaza mumeze neza cyane. Hama ikiganiro nkuko musanzwe mukizi kitwa nawe birakuraba. Nawe birakuraba umukunzi wa Inyishu Media, ibintu uriko urakora byose birakuraba, natwe biraturaba, kuko umuntu agirwa n'undi, musanzwe mubizi ibyo bintu. Hama kuri uno munsi ndi ngaha mu kababaro gatoya gusa, nova ko ari amusozi w'umugabo atembaja mu nda. Nashaka mvuge ku bicerekeye Ntare. Abantu bose bamukunze Ntare muramuzi, yari umwana mwiza. Ntare yari umuntu w'umwete neza na neza, ariko sinaje ngaha kugira ndabashiremo agahinda kenshi. Nuko gusa hajya umuntu abuze umuntu canke ari mu kibazo kanaka, nkuko ikiganiro cyacu canke Inyishu Media nkuko imeze, tuvuga ati nawe birakuraba. Kuvuga uno munsi ufise ikibazo nanje birandaba, ico kibazo cawe turabavandimwe twese, twasenyera ku mugozi umwe, ariko umenye neza ko na neza ko ivyo byose babindaba na jewe. Ntare rero, Ntare nkuko musanzwe muzi, nkuko mwari musanzwe mumuzi nyene, Ntare yari umuntu mwiza, umwana yitonda. Murazi neza ko afise igihe kitari gito ataboneka imbere ya kamera, kandi iyo abikunda murazi neza ko twebwe ntunyegeza ibintu. Twari twamaze kumukorera iki, kumukora ikiganiro n'ibindi, ariko ibyo byose ntivyakunze neza ko ego sha genda kwa mama ari ntivyakunze neza yuko twogira iki, twamukoresha ikiganiro, kuko birababaje. Naho nyene si bindi ibituma twebwe tubabara, nuko Ntare amaze igihe adatonda. Ntare amaze igihe ni telefone yiwe ni pasa, kuko asanzwe ari mu kibazo gikomeye cyane. Ico kibazo si kindi, ni kibazo aragwaye cyane, amagara aramucitse, kandi si wa wundi muntu kuvuga ati ko byokunda ko twogira iki, twamushikira ahari. Baratubujije, twaragerageje gutwara kamera ahari, vyarananiranye ko twinjira, ariko turavugana, kuko turazi neza ko Ntare yari umuntu uvuga ko ari umuntu nyene yashwanaguritse ukuntu, ariko yari umuntu atera inkuru cyane. Gushika uno munsi Ntare nibaraturekura ko twogira iki, twoja kumuraba, ariko gusa ico agwaye, twavuze ko agwaye ku muhogo, nafungura nagira iki, twama twiyumvira yuko yoba ari abantu bamukoreyeko, kuko ariko ivyo nka jewe mfise icyizere n'Imana sinogishira imbere, sinogishira imbere, kuko twe twizera Imana cyane. Ariko benshi baca bakuvuga ati rero bivanye n'ukuntu Ntare yaguma agwana, usanga nibajya nyene yaguma kubita n'ibindi bamukoreyeko. Ntare rero tuzi neza ko azova agaruka ku kazi kare, ariko tuzogerageza. Ariko uno munsi twagerageje ku telefoni wabo, mama wiwe yavuze ati Imana idushoboje uno munsi tukaronka amahera badusabye kwa muganga, twogira iki, twoca tuvayo.
rero yavuze twumvise ko ari kwa mama wiwe muto bari tantine wiwe bikunze rero twumva gusa ntare ko yavuye mu bitaro timu yose turamukumbuye no kumubona tuzoca tugira iki tuzoca tumanuka kumuraba je ndibaza vyari ivyo mfise agahinda ku bwanje kuko hari abandi bantu bumvise ko umuntu agwaye ntibibaraba bavuga ati nakare yari umuntu w'umuguruguru gusa nka twebwe bisanzwe bitubabaje yari umuntu dukorana yari umuntu dukunda yari umusore mwiza musanzwe muzi ariko reka dufate uko nyene ukuntu biza kugenda kose kuko yaba malaria hoho twakuvuga ati aragwaye malaria arashobora gukira kandi nari yari umuntu nyene akora cyane yaragwara na malaria agashika kuri tere mugabo abandi bose sinzi ngene no bavuga ko abandi bose bagoye na grippe kugira batonde vuba rero ntare yari ntare koko n'ubu nyene ndibaza azosubira ku kazi mani bishoboje imufashije agakira nukuri bakunze abanyishu media iki kiganiro nayo birakuraba ni cya kiganiro cyanyu muzoguma mukurikirana kuri nyishu media muzoguma mukurikirana irimo impanuro nyinshi cyane hamwe zitandukanye kandi ziraba mu mibereho y'abantu ukuvuga rero nta byinshi norandirako ariko gusa ngoma ndabashimira uvuye ku mutima mugume mumusengera ntare wanyu ntare n'umuntu yari afise ikiyago ciwe yari umuntu atuje ariko akene gushwana arashwana mu bisanzwe turafise comportement igomba isukuntu kuko najewe ari ukuntu nshwana hageze ko mba calme nkaba calme kabisa rero reka turindire imana dufashe turabe ko ntare asubira ku kazi kuko naje ndamukumbuye ku bwanje ng'umuntu kuko je abantu two turakorana nabo ndabafata ko ari umuryango je sinzi ko kuko je uvuze ati byabakoze nibindi je nyende umukozi je na muntu jewe mvuga ati ngo je n'umukozi wanje nibindi oya twese turabantu kuko je naje ndi umukozi w'abantu urumva mu bisanzwe je mufata ko boss ni Mungu kawaida je rero navyo ubu boss biba birimwe kuri jewe je mbafata neza ko abantu two turakorana nabo two turafashanya kuko iyo abatari bo bariko barakorana jewe uno muzi aho ndi nivyari kugira iki so mba ndinga nabo nyene nuko nguvuga rero tuba turi kumwe mu muryango turi mu mugozi umwe nabo ubu boss nabo bukozi nabirimwo ivyo byose sibirimwo kuvuga rero abo bose nabantu dukorana inyishu media namwebwe mugoma dukorokerana muri abantu mukudukunda muri abantu muko muradushigikira neza ekimani bahezagire hama utibagiye kugira subscribe canke like nimbura mu mizirima usenge nimbura mu katolika cyangwa mu pantecote cyangwa mu divantiste cyangwa mu kizwa nyene uje ku mavi wizera imana yawe ibindi zo bikora murakoze cyane.